mwese mudukurikirana kuri chaîne ya Nike TV turabaramukije. Muri uno mwanya twagomba muri iki gitondo twagomba tubipfurize neza Noyeli nziza ku bantu bose muri ngaho, ku bantu bose mwashoboye kuvyuka amarembe. Turongeye turabaramukije. Icyubahiro ni gwanyu, buri muntu umwe wese arahawe icyubahiro mu byo aza gukora uno munsi, mu kuja gusenga, mu kuza kugira nte, byose turabibahera icyubahiro umwanya ku mwanya. Turabahaye rero ikaze kuri chaîne yacu Nike TV. Rero turabahaye vyose, turabipfurije n'umwaka mushasha wa 2022, kandi turashaka yuko uno mwaka uzobabera umwaka mwiza, uzobabera umwaka w'icyubahiro n'amahoro. Mwese turabipfuriza kugira ukwizera, mwese turabipfuriza kuba abakristo banyabo, mwese turabipfuriza kugira urukundo, kugira umutekano, hamwe abagwaye, abakomeye, abakene, mwese mwisanga muri umwaka wa 2022. Hasigaye iminsi indwi gusa, canke 8 kugira dusezere umwaka w'ibihumbi 2021. Umwaka nubwo waranzwe na coronavirus canke bukene, turabifuriza yuko umwaka wa 2022 uzoba umwaka unyishu ku bantu batandukanye, baba ba artiste, baba abarimyi, baba abantu bose. Turabifuriza yuko n'umwaka uzogenda neza. Rero n'umwaka wo gukora imigambi, buri muntu wese arasabwa kugira ngo ashobore gukora umugambi we mushasha. Birasabwa yuko umuntu ashobora guhindura umugambi wese yarafise, akawuhindura ukaba muzima, kandi ukaba umwaka w'amasengesho, ukaba umwaka umeze neza, kugira ngo buri wese agire icyo ashobora gufasha buri wese, kugira ngo ashobore kugira icyo afasha uyundi. Uwo mwaka rero turasabwa yuko tuzofashanya, mwabyumvise, birasabwa yuko umuntu wese azogira icyo aterere kugira ngo Uburundi canke isi itere imbere. Twebwe rero turi ngaha kugira ngo dushobore kubafasha buri kintu cyose, muzotwiture hanyuma dushobore kubibafashamwo. N'amahoro kuri twese, n'amahoro kuri mwese. Tuzogira icyo tubafashije, buri kimwe cyose muzoze murabitubwira, tuze turabibafashamwo kugira ngo dushobore kubamenyeshereza ibintu, kubamenyekanishiriza ibintu bitandukanye. Nukuri nkuko umuperezida wacu Evariste Ndayishimiye yavuze ati twese turi kumwe birashoboka. Ni muri iyo ntego rero mwarabonye ko umwaka wa 2021 ugomba urangire, tugomba dutangure umwaka wa 2022. Tubipfuriza yuko uwo mwaka uzoba umwaka wo gukora kuva ku itariki imwe izoba ku wa gatandatu. Ku munsi wa gatandatu nk'uno munsi tuzoba twatanguye itariki imwe. Turipfuriza kila mujene wese yuko atogira icyo atakaje. Turipfuriza buri mujene wese yuko atogira ikintu na kimwe atakaje, atogira isegonda atakaje, atogira n'umunota n'umwe atakaje mu buzima, kugira uwo mwaka tuzowugiremo umusaruro ukwiye. Nubwo hari ibyaduka bitandukanye by'indwara bituma benshi baje mu bitaro, bituma benshi baronka amakonji atarakwiye kubera amagara make dufise, ntibize biduca intege kugira ngo dushobore gukora icyo Uwiteka, icyo Imana yaturemeye. Turabifuriza rero kuzogira n'amagara meza, kutazonategwa n'ibiza bitandukanye. Turakunda mwese, kandi turabemera yuko buri muntu wese ashobora gukora ikintu kandi akagikora n'icyubahiro gihambaye cyane. Turazi yuko byose bishoboka nkuko tubizi, kandi turifurizanya yuko twese buri muntu wese dusipoze ko turi abantu 10
dusipoje ko turi abantu 10 canke 5, umwe wese afise ivyiyumviro vyiwe, turashobora kuja hamwe, umwe wese akazana ivyiyumviro vyiwe, uyu akazana ivyiyumviro vyiwe, hanyuma tubishize hamwe buri muntu wese akaterera kugira ngo ikintu cyose gikogwe. Nico gituma tubahamagarira abantu mwese kuja hamwe kugira mutererane ivyiyumviro. Dusipoze yuko twese dukenye, aho umuntu wese ashobora kuronka umuriyoni w'amafaranga y'amarundi, ashobora kuronka umuriyoni w'amafaranga y'amarundi, hanyuma agahamagara mugenzi we nawe nyene akaronka uwundi muriyoni w'amafaranga y'amarundi. Urumva tubaye 5 tuba turose imiliyoni 5. Miliyoni 5 dushoboye gukora umugambi. Tubaye 10 tuba dufise imiliyoni 10. Nk'akarorero, ushobora kugura iki? Ushobora kugura agatukutuku. Nubwo agatukutuku kageze ko hafi nko ku miliyoni 11, 12, urumva tugiye hamwe umwe wese akazana umuriyoni n'imiburi n'ibihumbi 100. Urumva yuko abantu 10 bashoboye kuzana emiliyoni, abantu 10 bashoboye kuzana emiliyoni 11, mu gihe umwe wese yigoye akaronka emiliyoni zingahe. Umuntu wese yigoye akaronka umuriyoni umwe n'amafaranga ibihumbi 100. Twese muri uno mwaka wa 2022 dusabwa kwisakrifia twese turi hamwe kugira ngo dufate umutahe. Tugaca dusipoza yuko muri abo bantu 10 tugize association tukagira umutahe w'imiliyoni 11, dushobora kugira alimentation imeze neza tugitangura, hanyuma tugaca twakira akazi tukagaha abantu 2 muri abo nyene 10 kugira ngo abantu dushobore kugenda neza. Uwo n'umugambi umwe wa boutique alimentation, cyane n'umugambi wa tukutuku. Alimentation ishobora kwinjiza amahera atari make ku munsi. No kuvuga umuntu wese arafise abantu akunda, arafise abantu yiyumvira, arafise umuryango ashobora kubamwo. Ico gihe mu bintu adandaza acaheza akadandaza ibintu bihuriranye n'ivyo amabezo y'abagenzi biwe baba bashaka buri munsi: umunyu, amavuta, impuzu, sinovuga nk'impuzu fise alimentation, umuceri, ibiharage n'ibindi bintu bitabora nk'ibitunguru abantu bo muri famille bakunda kugira. Je suppose yuko nimiburi umuntu wese afise famille n'abantu 10 bagiye barabashorera buri munsi, buri seconde, usanga iyo alimentation twagize, usanga iyo alimentation tumaze gukora ishorerwa n'abantu bo muri famille. Kandi nagomba ndababwire yuko iyo objectif abari objectif nziza cyane mu gihe ushorewe n'abantu muzinanye. Nico numvise cyashoboye guteza imbere abahindi. Par exemple, hariho umuhindi babajije bati mbega ahubwo ntiyari n'umuhindi, yari umuntu ava muri Israel, mu gihugu cya Israel. Babajije Israel gituma bashoboye gutera imbere mu bintu vya technology, bashoboye gutera imbere mu bintu byo kudandaza, abashoboye gutera imbere mu bintu vyerekeye kugwana canke kugirane. Arababwira ati muri planning zacu, nubwo tuba turi mu mahanga, dushobora kuja hamwe tugakora, dushobora kuja hamwe. Nimba wewe uri mu Kinindo, uyundi akaba mu Kinama, uyundi akaba mu Kamenge, uyundi akaba ahantu hose, arashobora guturira igitoro iritiro imwe kuva mu Kanyosha canke kuva hariho hose iritiro imwe y'ibihumbi 2,500, agiye kurondera ikintu c'ibihumbi 5 canke 10 mu Kinama avuye mu Kanyosha. Nukuvuga nimba ofise boutique, byategerezwa yuko nimba ukeneye akagunira k'umuceri k'ibihumbi 50, ushobora kuja kukarondera kwa mwene wanyu. Nimba uri mu Kanyosha, ushobora kuja kukarondera kwa mwene wanyu mu Gihosha. Nico cyo gutezanya imbere, nico cyo gukorera ku murongo, nico cyo gukorera kuri chaîne, tukagira chaîne. Sinzi ko murabona chaîne y'abantu bariko barubaka muri etage ndende.
muri etaje ndende muramaze kubona ingene abantu bubaka, si umuntu umwe aponda ubudongo ngo ace agenda adondere ku itafari. Ni ukuvuga umuntu umwe arahagarara ku metero imwe agahereza ubudongo agahereza uyundi, ugasanga shene y'abantu 10 uri ari hejuru kuri etaje niwe ariko arubaka, niwe ariko arashirako itafari. Hariho uwavomye amazi, hariho uwaponze ubudongo, hariho uwashize muri cya kintuze muri cya gipukuri sinzere bacita cya kindi kibido baba bakase, hariho n'uwundi aca yurira ku ngazi akaca hereza uwo hejuru, umwe agatora itafari hasi agahereza uwundi hejuru. Uko niko twategezwa gukora no mu bintu by'urudandazo, no mu bintu byo gutezanya imbere. Hariho uja kurangura, hariho abaja kurangura impuzu za Uganda, hariho abaja kugirane, hariho abaja kurangura ibiyeri muri Primus, hariya muri Brarudi, akabizana akabishira muri depo, hakaca haza ubikura muri depo akaza akabishira umukiriya, hakaca haza akaza akabishira umukiriya muri bajya ba Mega SSD, hagaca haza uyundi agaca bijana mu ibotike, hagaca haza ubikura mu ibotike nawe akaza kugikonsomera muhira cyangwa akagisanga ku kabari. Ntumva ko ari shene no mu bintu byo gutezanya imbere. Wowe urashobora kuvuga uti jewe ndi umudandaza ndafise alimentation kuri Kotebu, kaze muri Kotebu ugatumira abagenzi ukababwira yuko ufise ibidandazwa biteye igomwe kandi vyiza. Urumva yuko nawe utotegerezwa kudandaza ibintu bibi, ucutegerezwa kurangura ibintu vyiza special ushobora guhereza umuryango, ushobora guhereza famille, kandi famille yabikenguruka no kubwira ngo ejo igaruke igushore. Nico gituma nkubwira yuko wategerezwa gukora en groupe. Nukuvuga nimba mwagize association muri 10 muri 5, umwe wese arafise amafamiye atandukanye, haba hano i Bujumbura canke hari ya ruguru, cyane cyane mu Dusagara mu ma village hoho biba byoroshe kugira ngo umuntu ashobore gukora inshingano, umuntu ashobore gukora projet. Rero mwese turashaka yuko muri uyu mwaka wa 2020 yuko abantu baja hamwe. Ni hahandi usanga abantu bagiye hamwe bashobora no kuja gutora ingurane ahantu. Hariho n'abantu bazoza bakaraba ingene mwateye imbere, hanyuma bagaheza bakababwira bati tugomba tubongereze umutahe. Niba mwatanguye mufise umutahe w'imiliyoni 10, mushobora guca musanga hariho n'uwundi yashimye ivyanyu akaca babwira ati reka turongeye ko imiliyoni zindi nka 15 canke 20, ugaca usanga mufise ibintu vy'imitahe y'imiliyoni 30, ugaca usanga mufise alimentation nziza iteye igomwe, maze n'abantu babandi bitwa abategetsi bakaza gutora, akavuga ati gendagize commande y'udufuko 2, 5 canke utubido 5 tw'amahoke ego canke twafangaza ego. Rero si vyinshi nashobora kubabwira, ariko ivyo ndababwiye tuzatubifatiremwo ikintu cyose. Baravuga mu Kirundi yuko umufa w'imbwebwe burya unyobwa ugishushe. Rero umwaka wa 2020 reka tuunwe ugishushe, tukitangura bonane. Hariho abapfuye ejo, hariho abapfuye hirya y'ejo, hariho n'abaza gupfa uno munsi, hariho n'abaza kushikira batakibasha, hariho n'abaza kushikira batakivyuka. Rero nawe uri muzima, ufite amagara meza, ushobora gufasha, ushobora kugenda muri CNTS ugatanga amaraso kugira ngo ushobore gukiza ubuzima bw'umuntu umwe, ashobore kuvyuka yabuze amaraso. Eka noneho ushobora kugemurira abantu bagwaye no munsi ku munsi wa Noel, ushobora no kuzobagemurira kwibonane. Rero ivyiza nimba dushaka gukora ivyiza, nituze tuvuge yuko atakintu na kimwe duvize twashobora gukoresha ivyiza. Ivyiza birahari kandi imigambi irahari. Wewe ugashobora kuvuga yuko imigambi yabuze, ngo ta migambi ihari. Burya imigambi irahari. Burya Imana yafashije umuntu wese akiyumvira ivyo yiyumvira, akiyumvira
cyo kimwe n'uyundi mugabo bitari pareye bitameze bidahuye. Umwe wese arafise icyo yiyumvira. No kuvuga abantu no mu Mana baravuga ati aho babiri canke batatu bakoraniye mba ndi kumwe nabo. No kuvuga nimba muri babiri batatu bane kugera ku 10 canke no kurenga mugize association yo kudandaza canke gukora ikintu, ico gihe Imana ibiri hagati yamwe, kuko umwe wese azanye comportement zitandukanye zidasa nizo z'abandi bandi, murahanurana hanyuma mukaja hamwe mukavuga umuti, mugakora umuti w'ico kibazo umwe aba yateye, hanyuma ibintu bigasubira mu ngiro. Nico gituma rero buri wese atumirirwa gufashanya na mugenzi we. No kuvuga mu Kirundi bavuga bati nta umutwe bavuga umutwe umwe wifasha iki? Umutwe umwe wifasha gusara, kandi nubwo usaze umenye ko uri muri famiye, barakujana kwa muganga, barakujana kwa rojanti, urumva yuko n'ubundi uwo mutwe umwe nubwo wifasha gusara wifasha kwiruka. No kuvuga ushobora kwiruka wakuye impunzu, abagenzi bawe bakagira isoni, bagaca baza bakagutera kwa gahuzu. Nubwo umutwe umwe wifasha gusara ntivyari bikwiye. Urumva yuko n'abandi bahangayika muri famiye, bahangayika iyo wasatse, ariko bagaca bavuga yuko ubugirigiri bugira bangahe? Babiri. Nubwo rero ubugirigiri bugira babiri, ca wibaza ubugirigiri bugize abantu 10, usanga ibintu byabaye neza. Nico gituma rero tubatumirira kugira ngo buri kintu cyose gikogwe, buri kintu cyose gikoreke muri umwaka wa 2020. Ntuze witwaza yuko wabuze icuri bukore. Reka tuje hamwe, reka dushire ingufu zacu hamwe kugira ngo dushobore gufata uwo mwaka wa 2020 tuwifatire aha mu biganza. No kuvuga dushire hamwe twebwe abajene tukibasha. Abakuze bobo benshi hariho ivyo bashitseko. Riturindire gutorana, kuko ibintu byo gutorana uwo munsi byabaye ndazi. Aho umuvyeyi ashobora gupfa nk'ubu hapfuye umumama, agapfa nk'umupapa, hanyuma abana bagasigara barajya umuvyeyi wabo, bagasigara barajya mama wabo ngo abagabanirize. Kuki batirondereye bagahiga kufata yuko umuvyeyi wabo yopfa, umuvyeyi wabo asigaranye, kandi ntibibagirwa yuko umuvyeyi ari umuntu adasubirizwa. Umuvyeyi n'umuntu adasubirizwa. Ntimube mucifuza yuko umuvyeyi wanyu yapfa kugira ngo mumutorane. Iyo ngingo nimbi kumujene ipfuze ibintu wirondere, kandi ikintu wirondere uraheza ukakijya atakibazo ufise. Mugiye hamwe rero byose birashoboka. Hanyuma ndabashimiye kubona mwashoboye kunkurikirana. Si byinshi mvuze, nzababwira byinshi kugira ngo buri mujene wese, nkuko perezida wacu Ndayishimiye Evariste yabivuze, yavuze ati turi kumwe byose birashoboka. Together everything can be existed. No kuvuga ibintu birakogwa, ibintu ntivyikora. Nimba wabonye inzu yubatse quelque part, uzomenya ko ubwa mbere hari shamba, ariko ubu haba hari inzu, haba hari jardin, haba hari buri kintu cyose gikorwa n'amaboko y'umuntu, gikorwa n'ingufu z'umuntu. Ego murakoze cyane. Nabyishimiye bana babwira, ariko umwaka wa 2020 muze tufatire ahanyene tukiri ku itariki imwe zizoba ari samedi, dimanche tuzoba tukika turayihimbaza, ariko rendi tuze tuvyuke twese ku kivi. Merci. Mwari kumwe na Nice Kid kuri chaîne yitwa Nike TV. Naje ndifuza kuza ndatera imbere, twese dutera imbere, twese tumenyane nkuko Orege yabivuze, tumenyane. Nimba uri Kigali Afrika, tumenyane, abanyafrika bamenyane.
niho muzokura ibyiza. Tanzania mumenyane, ahantu hose mumenyane, za Libya mumenyane, Senegal, hanyuma Mali, byose Guinea, hose mumenyane, Zambia hose mumenyane, Kenya, Uganda, Rwanda, Congo naho nyene tumenyane. Murakoze.